rondera intahe nziza, rondera ishimwe, senga Imana iguha inkomezi zo gutsinda ivyo bintu bikubi. Ijambo ry'Imana rivuga ivyo byose ndazi ko mubikenye, Imana izobiduha. Irazi ko tubikenye, irazi ko tugwara, irazi ko dukenera kurya, ko dukenera kwambara nibi. Naho wabura umunyeshuri, Imana irazi ko ukeneye amanota no kubiga ukamenya, irazi ko ukeneye minervare n'ibindi. Senga Imana iguha inkomezi zo gutsinda ivyo bintu bikugarije, ivyo bintu bihaye bikuremera. Saba inkomezi, Imana iguha inkomezi ubitsinde, uronke ishimwe, uronke intahe uzoshinga. Ahubwo ihangane, igituma vyatevye suko Imana itabibona. Ndabaramukije mwese mw'izina rya Yesu. Mwese umwami wacu Yesu Kristo abahezagire. Ndongeye kandi kubipfuriza umwaka mushasha, umwaka wa 2024 uzubabera umwaka w'intsinzi, muze muronke mw'intsinzi, muze muronke mukunesha icaha. Tukiri mw'isi turacakeneye kunesha icaha, muzonesha icaha mw'izina rya Yesu. Bishitse ugacumura uzokwihane, wisubire mu ntuzokwemere ko icaha kigutsinda. Guhera mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu cakindi nyene, mu kwa kane cakindi nyene, mu kwa gatanu cakindi nyene, kugeza mu kwa 12 wowe ubaye umuhombe. Ndabipfurije kunesha. Imana itubwira ngo kuko ubuntu bw'Imana bwaje bwatuzaniye agakiza, kandi ngo butwigisha kwikunkumura kutubaha Imana kose. Icyaha rero cyose nicaza uze wikunkumure mw'izina rya Yesu ukineshe. Nikize kigutwaza ituntu n'ubuja, ntukabe umuja w'icaha. Mu Baroma Paulo yavuze ngo icyaha nikikabe ku ngoma mu mibiri yanyu izopfa. Nuko ndabipfurije kunesha icaha mw'izina rya. Ikindi ndabipfurije mpwemu yera, muze muhabwe mpwemu, muze musenga Imana, murondere ikintu bitwa umubatizo muri mpwemu yera. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo aho mpwemu y'Imana ari niho hari umwidegemvyo. Ntushobora kuganza ivyaha ngo bineshe ngo uronke umwidegemvyo hatabaye mpwemu y'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo aho mpwemu y'Imana ari niho hari umwidegemvyo. Ndabipfurije mpwemu y'Imana kugira ngo mubeho ubuzima bw'umwidegemvyo muri Kristo Yesu, mubeho muri mu mwidegemvyo wuzuye. Ivyo bintu bibiri ndabipfurije mw'izina rya Yesu. Dusangire no murongo w'ijambo ry'Imana. Yesu yariko arahanura abigishwa biwe kimwe mu bimenyetso bizoranga uguhana ku Yerusalemu. Nivyo yariko arababarira hano muri Luka 21 umurongo w'8. Dusome, ndafise Bibiliya hano niko ndakoresha. Dusome umurongo w'8. Arababwira ati mwirinde ntimuzimizwe, kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ndiwe, kandi bati igihe kiri hafi, ntimuze mubakurikire. Kandi nimwumva intambara n'imivurungano ntimuze mucike ivutu, kuko ivyo bitazobura kubanza kubaho, ariko umuhero ntuzocuza. Yesu yariko arababwira ibimenyetso byinshi bizoranga uguhana kwi Yerusalemu. Mugabo ngomba tuyage kino kimenyetso kimwe. Yababwiye ati nuko mwirinde benshi bazoza bati ndiwe, ntimuze muvyemere. Mbere bazoza bababwire bati ubwami bw'Imana buri hariya, ntimuze mujeyo. Yesu yavuze ati abo bantu bashobora no kuzokora ibitangaza bisumba ivyo jewe nakoze, ntimuze mubemere. Yaravuze ati ikizobereka bukuri ni vyamwa, muzobamenyera kubyo bama. Uwo muntu ariko arakubwira ubutumwa no munsi, ariko arakwizeza ibitangaza, uwo muntu ariko arakwizeza amasezerano no munsi. Raba ivyamwa vyiwe kugira ngo ntugwe mu mutego, kugira ngo ntuzimizwe. Ikintu nabipfurije ni intsinzi muri no mwaka wa 2024. Kugira ngo utsinde birasaba yuko umenya uri kurakurikira uwari we. Turiko dukurikira Yesu, ariko uwo muntu ahagaze imbere yawe nk'intumwa mu gishingo ciwe, mbega ameze gute? Ni ntama yiwe cyangwa ni ibingira? Birasaba ko ubanza kubimenya, ariko ubanza urabe ivyamwa vyiwe. Nico Bibiliya idusaba. Abo bantu baza baguhinduza ico wizeye, abo bantu baza bakwizeza igitangaza, abo bantu baza bakwizeza isezerano ry'ikintu kanaka, abo bantu ubanze wirinde, usuzume neza. Nagomba ndababwire ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ukwihangana kwacu niko kuzotuma tunesha. Nimba Imana yarakubwiye rindira wihanganye, Imana izokora. Birashika umuntu w'Imana agasonza, birashika umuntu w'Imana akaburanirwa, birashika umuntu w'Imana akagwara, ntibisigura ko Imana itahari, ariko biradusaba kurindira Imana twihanganye.
ubandanije muri icyo gice ku murongo 34 ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko mwirinde kugira ngo imitima yanyu ntiremegwe. Iyo ngwara ntikuremere bitume uheba Imana, ubwo bukene ntibukuremere umutima wawe nturemegwe bitume wumvira ibitari byo kumvirwa. Imana iracyari yayindi, rondera intahe nziza, rondera ishimwe, senga Imana iguha inkomezi zo gutsinda ivyo bintu bikugarije, ivyo bintu bihaye bikuremera. Saba inkomezi, Imana iguha inkomezi ubitsinde, uronke ishimwe, uronke intahe uzoshinga. Iyahaye urubyaro ba Ana nawe yo guha urubyaro, yagiye ikenura abantu nawe yo gukenura. Yobu yavuze ngo iyo Mana ikura umuntu mu mukungugu ikamwicerekana n'abahambaye. Ndagukundishije Yesu mu izina rya Yesu. Ego ndagukundishije Yesu, ntugaheba Imana, ntugakurikira ibyo gukurikirwa kubera ikintu kanaka wabuze. Mbere ijambo ry'Imana rivuga ivyo byose ndazi ko mu bikenye Imana izobiduha. Irazi ko tubikenye, irazi ko tugwara, irazi ko dukenera kurya, ko dukenera kwambara n'ibindi byose. Naho wabura umunyeshuri Imana irazi ko ukeneye amanota no kubiga ukamenya, irazi ko ukeneye minervare n'ibindi. Ahubwo ihangane, igituma vyatevye suko Imana itabibona. Imana irabibona. Mu kijambo ry'Imana rivuga irinde umutima wawe nturemegwe, umutima wawe nturemegwe, umutima wawe nturemegwe. Ntugahebe Imana rero. Ubuzima bw'umukristo kandi Imana irigucishije mose kugira ngo urigwemwo, aho Imana iguhera inkomeza aho nyene. Kandi mu mibabaro niho umuntu ahingurirwa akaba umuntu muzima. Uzosohoka muri ayo mageragezwa umuntu ameze neza. Ibiva ku mugwanizi bizosambuka nayo masengesho uri kurasenga. Ariko ivy'Imana navyo Imana tukigwa inkomezi ubisohoke mu amahoro. Yesu abahezagire. None murongo w'ijambo ry'Imana ndabipfurije intsinzi, ndabipfurije kutihinyura kuco mwizeye. Muri ivyo wakantike yavuze ati naho nosenyukikagwako, naho nosenyukigwako n'amarushwa n'amaganya nkaja mu ntambara, jewe ndi umukristo. Ndabipfurije kuba abakristo bo mu mutima, wa mushinga ntahe, wa mwigeme, wa mupapa, wa munyeshure we, ndakwifurije kuba umukristo, ndakwifurije gukurikira Yesu. Nuko muri video iheruka twarabonye ibintu bitatu tutakwiye kwirengagiza muri no mwaka wa 2024. Ibintu bine ntidukwiye kwirengagiza gusenga, ntidukwiye kwirengagiza gusoma Bibiliya, ntidukwiye kwirengagiza kuraba ko turiko turahinduka canke ko turiko turahindura abandi, ntidukwiye kwirengagiza gushimira Imana tunayiririmbira amatazirano y'ivyampwemu n'amazaburi. Nuko mwese Yesu abaho umugisha, mushishikare kudukurikira, mushishikare gukurikirana ibica kuri Rafiki TV. Imana ibahe.